abantu bagiriraniye imigenderanire myiza izana impinduka nziza. Uwa mbere ni Eliya na Elisa. Eliya baragendanye na Elisa. Elisa kandi yaciye ahinduka umukozi wiwe. Hanyuma harageze igihe Eliya kugira ngo atandukane na Elisa. Elisa aramwankira kubera yari yamubereye uw'ikimazi cyane. Yarabona yuko gutandukana na Eliya bizomugora. Aramwoma ko shaka kuvuga yuko imigenderanire Eliya na Elisa bari bafitaniye yazanye impinduka zikomeye muri Elisa, ku buryo yazanye impinduka zituma Elisa aba mwingabire inshuro kabiri. Ivy'Imana yamukoresheje usomye no muri Bibiliya usanga ari bitangaza birengeye ivyo yakoresheje Eliya. Bisigura ngo imigenderanire ya Eliya na Elisa yabaye myiza cyane, izana impinduka nziza muri Elisa. Haleluya. Ndakwifurije kuronka Eliya kugira ngo uzomukure ku imigabane ibiri, apana umwe, imigabane ibiri. Dawidi nawe yaragendanye n'abantu b'imburakimazi mu gihe yarahunze Sawuli. Bibiliya iravuga ngo abantu bamukurikiye bari abantu bari mu magogwa, abantu bari bafise amadeni, abantu bahindutse ibirara mu miryango, barara mwibarabara. Burya ngo nibo bantu usomye Bibiliya bakurikiye Dawidi hamwe yahunga Sawuli akaja kuba mwishamba. Abo nibo bantu bamukurikiye. Bibiliya igatomora neza yuko bari abantu b'imburakimazi baramukurikira Dawidi. Dawidi nawe murazi ko yubaha Imana. Baramukurikira, baragumana mwishamba, baragwana intambara, bagenda bahunga Sawuli. Sawuli aratinda arapfa, barabandanya urugamba, Dawidi aratinda araba umwami. Ariko abantu uko babanye na Dawidi babandanije guhinduka, babandanya guhinduka, baratinda babihita abagabo b'abahizi. Usomye amakuru ya Dawidi ukuntu yasozereye, amakuru yiwasozera ryoshe cyane. Batubwira abahizi ba Dawidi. Aba bahizi ba Dawidi ni babandi nyene batangurana urugamba ari mburakimazi, ariko bahinduka abantu inkengegwa imwe ishobora guhura n'abantu ibihumbi 10. Murumva izo mpinduka ko ari zidasanzwe. Hamwe umuntu umwe ashobora gutera abantu 10, ashobora kugwanya abantu ibihumbi 10. Haleluya, haleluya. Habaye impinduka, bamwe b'imburakimazi bahinduka abahizi. Birashoboka yuko ugendana n'umuntu wari wumva atacumaze, wari wumva atacuri, wari wumva usuzuguritse, hanyuma bigahinduka ukisangura umuntu w'ikimazi. Kandi ivyo ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Icyatumye bahinduka nuko Dawidi yarimwe impwemu y'Imana, yarimwe ubushobozi bw'Imana. Dawidi yarubaha Imana, bagenda barahindukira inyuma yiwe ku buryo bahinduka abahizi. Birashoboka rero guhinduka, birashoboka, bivana nuko ubihisemwo.